Ndi nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri no mbonesha kure igushikiriza amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biba biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye nk'igisata c'inkino, igisata c'indero, igisata ca politike, igisata c'umutekano, igisata c'amagara y'abantu, igisata c'inkino, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, igisata c'uburimyi n'ubworozi kumwe n'ibindi bisata bitandukanye ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa mu vyo uriko urarangura ndetse yewe no kugira ijoro ryiza ndetse n'impera z'uno mwaka nziza cane. Utegerezwa gusa kumanuka munsi y'ino video hama ugafyonda imbere y'ijambo Isange TV nawe utarafyondako urafyondako hama uba uduhaye intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri no mbonesha kure imwe rudende ibigutohoreza hama ikabigushikiriza vyose uko vyakabaye kamwe ku kandi atana kamwe kavuyemwo mu buryo butosoye kandi butomoye. Ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Mu ntara ya Cibitoke ndetse na Cankuzo abanyagihugu batozwa ku nguvu amafaranga yo guterera mu gikorane c'umuryango w'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Mw'ikete ryandikiwe uwurongoye ibiro bijejwe indero mu ntara ya Cankuzo mu buraruko bw'u Burundi, Buramatari yasavye ko abakora mu gisata co kwigisha bose hamwe ndetse n'abakozi ba leta bakorera muri iyo ntara co kimwe n'abakora mu mashirahamwe ategamiye leta guterera kugira ngo bashigikire mu gikorane cama gitunganywa n'umukuru w'igihugu mu mpera z'umwaka. Mu Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi umugambwe CNDD FDD niwe uri kuregeranya iyo ntererano mu banyagihugu na cane cane abadandaza. Ishirahamwe rikangurira abarundi guhindura ingendo parisemu risaba ko izo ntererano zohagarikwa ku neza y'abanyagihugu. Ino nkuru ku buryo buramvuye ni mukanyi ntuje kure ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kumwe natwe. Nayo kandi abategetsi b'u Burundi batangaza ko bituye igipolisi mpuzamakungu kugira ngo batore abakoze igitero co mu Gatumba. Umushikiranganji w'u Burundi ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu yatangaje kuri uwu wa kabiri ko indongozi z'u Burundi zituye igipolisi mpuzamakungu kugira ngo abakoze ubwicanyi bwo mu Gatumba bafatwe batahukanwe kandi bacirirwe urubanza mu Burundi. Martin Niteretse yise igitero cahitanye ubuzima bw'abantu 200 ku bw'itangazo rya leta y'u Burundi igikorwa c'iterabwoba. Ino nkuru nayo ku buryo buramvuye ni mukanyi ntuje kure. Nayo mu yandi makuru ndi bugushikirize mu kanya mu buryo bw'idonido ndi bugushikirize ino nkuru ivuga ko abantu 6 mu batavuga rumwe na leta bapfunzwe mu ntara ya Ngozi. Abanywanyi 6 b'umugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi bapfungiwe mu gasho k'igipolisi ca Ngozi mu buraruko bw'u Burundi kuva ku munsi wa gatandatu uheze. Bahagaritswe ku mutumba Rukeco muri zone Rukeco muri komine Busiga mu ntara ya Ngozi uwo munsi nyene. Imbonerakure n'abapolisi babahagaritse babagiriza kugira inama itemewe n'amategeko ivy'imiryango y'abagirizwa bamirira kure. Sayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe ngaha kuri no mbonesha kure yagutohoreza hama ikayagushikiriza yose uko yakabaye kamwe ku kandi mu buryo butosoye kandi butomoye atana kamwe kavuyemwo. Ano makuru ku buryo buramvuye ntunyemerere nyatangurire kuri no nkuru ivuga ko mu ntara ya Cankuzo ndetse no mu ntara ya Cibitoke abanyagihugu batozwa ku nguvu amafaranga yo guterera mu gikorane c'umuryango w'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Mw'ikete ryandikiwe uwurongoye ibiro bijejwe indero mu ntara ya Cankuzo mu buraruko bw'u Burundi, Buramatari yasavye ko abakora mu gisata co kwigisha bose hamwe ndetse n'abandi bakozi ba leta bakorera muri iyo ntara co kimwe n'abakora mu mashirahamwe ategamiye leta guterera kugira ngo bashigikire mu gikorane cama gitunganywa n'umukuru w'igihugu mu mpera z'umwaka. Mu Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi umugambwe CNDD FDD niwe uri kuregeranya iyo ntererano mu banyagihugu na cane cane abadandaza. Ishirahamwe rikangurira abarundi guhindura ingendo parisemu risaba ko izo ntererano zohagarikwa ku neza y'abanyagihugu. Izo ntererano zegeranywa hisunzwe urugero umukozi ariko
umuyobozi w'indero mu ntara atanga ibihumbi 5, abigisha bagatangishwa ibihumbi 3, mu gihe umukozi wo hasi puranto atangishwa 1,000 nk'uko tubibwirwa n'abigisha. Ishirahamwe Parsemu rihamagarira abarundi guhindura ingendo ririyamiriza iyo ngingo ya Buramatari wa Cankuzo. Faustin Ndikumana arongoye iryo shirahamwe akaba avuga ko uwo mutegetsi atategerezwa gutangisha iyo ntererano kuko abo bantu nyene basanzwe bariha amakori n'amatagisi. Uwasanzwe aharanira agateka kazina muntu akaba amenyesha ko amafaranga agenewe ibikorane vy'umukuru w'igihugu ari 300,000 z'amafaranga y'amarundi. Ku bwa Ndikumana iyo ngingo iranyuranye n'amategeko agenga amafaranga leta ikoresha. Yongera ko abategetsi bafata ingingo bene izo baba arabikundwakaza kuri ba sebuja. Abategetsi bene abo harimwo uwo Buramatari birengagiza ko abanyagihugu bari mu bukene butagira izina. Uko akaba ariko yongera kuvuga akamenyesha Buramatari wa Cankuzo ko Buramatari wa Cankuzo yategerezwa guhagarika iyo ngingo. Igikorane c'umuryango w'umukuru w'igihugu kizoba kuva kuwa 26 gushika kuwa 28 mu ntara ya Cankuzo no mu ntara ya Cibitoke. Mu ntara ya Cibitoke nyene abanyagihugu nabo muri rusangi na cane cane abadandaza bo muri iyo ntara yo mu buraruko bushira uburengero bw'Uburundi bariko baridoga kubera ko bategekwa gutanga amafaranga mu mugambwe uri ku butegetsi kubera ico gikorane. Kwegeranya intererano vyashinzwe abarongoye CNDD FDD bagenda inzu ku yindi bashikira na buri mudandaza begeranya ayo mafaranga ku nguvu. Umunyagihugu wese yaba uwuri ku mugwa mukuru w'intara canke mu makomine hategerezwa gutanga amafaranga kuva ku bihumbi 3 gushika ku bihumbi 10. Umwe mu ndongozi z'umugambwe utavuga rumwe n'uwuri ku butegetsi seneri ariyamiriza iyo nyifato agasaba ko bihagarara. Akaba avuga ko ivyo bitaraba abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'uwuri ku butegetsi canke abayiyoboka. CNDD FDD yategerezwa kuyatangisha abanywanyi bayo gusa kandi igahagarika iyo ngendo imaze ko imyaka 20. Tumubajije Buramatari Kareme Bizoza yavuze ko agiye kubaza abarongoye umugambwe uri ku butegetsi mu ntara kugira ngo amenye uko vyifashe. Abarongoye umugambwe uri ku butegetsi mu ntara bavuga ko abanywanyi n'abayoboke b'uwo mugambwe ari bo bonyene batanga iyo ntererano yo gutunganya ico gikorane. Abashingamateka bo mu migambwe itavuga rumwe n'uwuri ku butegetsi basavye umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu gusubiza ku murongo abo arongoye. Umushikiranganji w'ikigega ca leta nawe hasabwa kugabanya ayo mafaranga 300,000 zigenewe igikorane. Biboneka ko kaba ari akaryo kuri CNDD FDD ko kwiyamamaza. Nayo mu yandi makuru kandi nunyemerere ngushikirize ino nkuru nakugejeje ko mu ntango zano makuru mu buryo bw'imfunyapfunyo yavuga ko abategetsi b'u Burundi batangaza ko bituye igipolisi mpuzamakungu kugira ngo batore abakoze igitero co mu Gatumba. Umushikiranganji w'u Burundi hajejwe intwaro yo hagati mu gihugu yatangaje kuri uwu wa kabiri ko indongozi z'u Burundi zituye igipolisi mpuzamakungu kugira ngo abakoze ubwicanyi bwo mu Gatumba bafatwe, batahukanwe kandi bacirirwe urubanza mu Burundi. Martin Teretse yise igitero cahitanye ubuzima bw'abantu 200 ku bw'itangazo rya leta y'u Burundi igikorwa c'iterabwoba. Kuri uyu wa kabiri abasivile 19 barahambwe mu Gatumba mu burengero bw'u Burundi hafi y'urubibe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku mfashanyo ya leta y'u Burundi. Uwugira 20 umupolisi akaba ategerezwa kuzohambanwa amateka ya gisirikare nk'uko amakuru avaho mu Gatumba abivuga. Umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu niwe yaserukiye leta. Martin Teretse yiyamirije ububisha. Abakoze ico gitero ntibakira abantu, bafise umubiri ariko umutima w'ubunyamaswa. Uwishe umuntu hatari bumurye yunguka iki? Niko umushikiranganji Martin Teretse yashikirije imbere y'imiryango yabuze ababo biboneka ko arushe. Iterabwoba.
kubw'umushikiranganji Martin Niteretse igitero co ku munsi wa gatanu uheze ni ubusazi bweruye, ibi ni iterabwoba. Abashoboye gushika aho ibara ryabereye twarabonye ko ivyabaye ari ibisiga ubwenge. Mwibaze abantu baturitsa amabombe kugira ngo bice abana b'umwaka umwe canke ibiri. Ni iterabwoba. Umukenyezi yibungenze agusaba imbabazi ngo umureke ariko ugakora ibishoboka vyose ngo umwice. Uko akaba ariko Martin Niteretse yabandanije. Amabi mpuzamakungu no gukurikiranwa n'ubutungane. Kubw'uwo mutegetsi w'u Burundi ivyakozwe ni amabi ndengerakamere. Ni iterabwoba ariko kandi ni amabi ndengerakamere. Ni amabi atababarirwa. Turiteguye muri leta inyamiramabi n'ubutungane gushengeza abo bantu aho bari hose. Hari abakora amabi bagaca bahunga bibaza ko batazoshikirwa. Tuzobakurikirana tubafate gushika ku wa nyuma, baba ababikoze co kimwe n'ababifisemwo uruhara. Tuzokorana n'igipolisi mpuzamakungu. Twaramaze kwitura Interpol n'izindi nkozi z'ikibi zaratahukanywe ziracirirwa imanza. Nico gikurikira mu maguru masha. Uko akaba ariko vyemejwe na Martin Niteretse yasavye umunyagihugu wese gufasha gutora abo bicanyi. Kubw'umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu, bose barazi ko Uburundi butari mu ntambara. Dutegerezwa kwiyamiriza ico cose twokwikeka. Abo bagira iterabwoba mu gihe baturikije amabombe ntibarondera ubwoko runaka. Abahutu, Abatutsi canke Abatwa barashobora kwicwa. Abanywanyi b'imigambwe itandukanye barashobora kwicwa ndetse n'ibindi. Mu gihe bakoze ivyo bagomba kuduhungabanya, ariko bazohungabana imbere yacu. Umwe mu baserukiye imiryango yiciwe abayo yarashimiye leta y'u Burundi kuba yaratunganije ayo maziko. Bonaventure Minani yavuze ko ivyabaye bibabaje aho imiryango imwe imwe yabuze umuntu arenga umwe. Ababikurikiranira hafi bo mu gihugu bakaba bavuga ko bitagira insiguro kubona leta yose yerekeza mu buseruko bw'igihugu c'u Burundi mu ntara ya Cankuzo kuri uwa kabiri kugurura igikorane categuwe n'umuryango w'umukuru w'igihugu uwo munsi nyene w'amaziko y'abahitanywe n'igitero co mu Gatumba. Ahandi mu bindi bihugu honabaye iminsi y'ikigandaro mu gihugu cose. Uko akaba ariko babibona. Abandi nabo babona ko abategetsi b'u Burundi ataco bitaho kandi bikunda. Ngaha akaba ari naho nsoreje hano makuru nari naguteguriye, hariko avugwa irya nino mu bisata bitandukanye mu gihugu c'u Burundi. Utegerezwa gusa kubandanya kubana natwe. Uramanuka munsi y'ino video hama ufyonde imbere y'ijambo Isange TV. Urafyondako hama uba uduhaye intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ndakwipfurije kugira umunsi mwiza ndetse yewe no kubandanya uragira ijoro ryiza.